Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku mara YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu musi tugira tuganire iki? Uyu musi tugira tuyage ku ngoma zihambaye cane dusanga hariya mu Gishora muri komine Gitega, intara ni Gitega nyene, hahora ari mu Giheta. Hariya rero hariyo ikirimba cahora ari ic'umwami Mwezi Gisabo, tukaba tuhasanga rero ingoma zibiri, Rushiteme na Murimigwa. Mbega izo ngoma zifise amamuko ayahe? Ni ingabe zibiri, imwe yitwa Rushiteme, iyindi ikitwa Murimigwa. None rero imbere yuko tuganira vyinshi kuri ivyo, jewe nza kuza inyuma mubanje kumviriza amajambo amwe amwe asigura amamuko y'izo ngoma. Turafise umuntu agira abasigurire neza Rushiteme yari iki, Murimigwa yari iki, mubikurikirane neza, hanyuma turasubira tuyage mu nyuma. Mugire amahoro. Ikitwa ingabe rero amubwira ati iyi kirazira ko hari umuntu ayiturutse, iyo nyene yari yiturutsa ikongera ikicura. Carazeye kazirizo yuko hari umuntu ayigezako inyobozo. Arongera aramubwira ati iyi nka bita Murimigwa nayo yari inyana bayita ingabekazi. Aramubwira ati iyi nayo kirazira ko irenga irembo. Rero umutamanya bidaha yarabikurikije, hanyuma rero bamaze kubikurikiza, mu nyuma umwami yahavuye abona yuko mu Barundi hariho abahemu nka Kirima yamuhemukiye, kandi ari mwene wabo. Maconco yamuhemukiye kandi ari umukwe wiwe. Niho rero yaca yiyumvira izo nka zibiri ko bazibaga inyama bakazirya, muga n'ishato zazo baca bazihinduriramwo ibindi bimenyetso. Ivyo bimenyetso rero bahinduye ibimenyetso vy'ingoma, kuko baciye bakora ingoma baca bazikanisha ishato z'izo nka. Maze rero izo nka rero bamba izo ngoma niho rero zaciye zigira ubushobozi, zica zitwa Rushiteme, iyindi ica yitwa Murimigwa. N'uno musi ziracariho. Rero baciye bazubakira ingoro yazo ariyo yiyi niho ziri. Hakaba n'izindi ingoma baciye bakora izo bita interamyi. Izo nteramyi nazo rero hari izo ku ruhande rwa Rushiteme, izo zagereranya n'abagabo bateramira umwami. Hakaba n'izari ku ruhande rwa Murimigwa, nazo bazigereranya n'inshoreke bateramira umwamikazi. Rero izo nteramyi nizo ngoma zavuze irya mbere, kubera umwami niwe yavuze ati hariho abiyumvira yuko umwami yapfuye, umwami atakibaho canke yoba yaranyitse, nibavuze ingoma mwumve yuko umwami akiriho. Niho rero umurisho wa mbere waca utangura gusamirana hariya baca barumva yuko umwami akiriho. Rero ego murakoze cane rero. Tumushimire uwo muntu ku muco abahaye. Mwumvise Murimigwa yari inka, hanyuma mwumvise kandi na Rushiteme yari inka. Ingene bahavuye bafungura izo nka, ingene bahavuye bazirya zikavamwo insato zazo, zikaba arizo bakanisha ingoma. Ingabekazi n'ingabe mwumvise vyari vyo ni inka, kuko ibwami haraba inka z'ibiterekerwa. Aho rero imwe yitwa Rushiteme, iyindi ikitwa Murimigwa. Imwe yari ingabe, iyindi ikaba ingabekazi. Mwamwumvise neza, imwe yararagirwa, iyindi ntiyaragirwa, yariragira ikicura. Iyindi nayo ntiyarenga irembo. Urumva ni ibintu bibiri, imwe yararagirwa ntiyaragirwa, yaratembera nyene ikicura. Kirazira ko umuntu ayikubitako inyobozo. Iyindi nayo ntiyarenga irembo. Ivyo vyose mwavyumvise. None zimaze kuribwa hakavamwo insato, bagakana Rushiteme na Murimigwa, izo ngoma
hariho n'ikibanza cazo, niba mwashoboye murayibona neza, mwihweze neza, twaberetse ishusho yayo. None izo ngoma zari zifise uruhara uruhe mu buzima bw'igihugu? Reka ndabareke naho nyene muvyumvirize, ndaheza nsubire ngaruke twebwe kandi murakoze. Gira 25 niho bahimbaza umuganuro. Rero izo ngoma rero zaratanga ikimenyetso zikavuga, zivuze rero umuganuro nawo ukaca ukurikira. Bahemukiye umwami ari Macosho canke Kirima, rero nta mwami yimira ku wundi, ivyo birahagarara bamaze kumva yuko umwami akiriho. Ego mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi, ndizera neza ko mwategereye neza Ruciteme na Murimigwa, izo ngoma zihambaye z'ubwami bw'u Burundi ingene zavutse. Twumvise neza ko zavutse ku nka zibiri z'ibiterekerwa arizo bita ingabe, imwe yari ingabe iyindi yari ingabekazi. Murumvise kandi n'akamaro k'izo ngoma ingene zari zifise uruhara mu gihe c'ubwami. Hariho rero n'izindi ngoma bita interamyi, nazo nyene mwumvise akamaro kazo. Izo ngoma rero n'ubu aho ziri zirahurumbirwa, abantu benshi baraza kuziraba. Niho mpora ndababwira yuko ijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi bishobora gufasha igihugu, kuko abaza kubirorera, abaza kuratira ijisho baravuye mu mahanga, baragira ico baterereye kw'itunga ry'igihugu. Nuko rero murabona yuko imico n'akaranga vy'u Burundi dukwiye kubikomeza kuko bifise akamaro mu gihugu cacu. None rero reka ndabashimire, tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma, muze murabwira abandi ibijanye n'iki kiganiro. Mubisanga kuri YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV, na Facebook muzohasanga nyene Nyibutsa Akaranga TV. Hose imbuga zikurikirwa n'abantu ibihumbi. Tubandanye rero duteza imbere imico n'akaranga vy'u Burundi. Ndabasezere mwese mvuga nti mugire amahoro, mugire aho bamwubahwe, murakoze.